Uno salisa. Uno salisa. Kerezo rya kane Gitugutu 1988 niho hafatwa ingingo ihambaye yo gushinga umurwi mpanuzwa jambo ugizwe n'abashingantahe n'abapfasoni 24 wo kwiga ikibazo c'ubumwe bw'abarundi, aho hari nyuma y'intambara ya Ntegamarangara nayo yari yaje kurikira urukurikirane rw'izindi batanguye kuva igihugu cacu kicikuku. Igikorwa c'uwo murwi cugururiwe icese itariki 6 Gitugutu 1988. Icyumviro rero nyamukuru uwo mugwi washigikira icyumviro c'uko abarundi boshinga amasezerano y'ubumwe bwabo. Ico ciyumviro hamwe n'ibindi bishigikiye ubumwe byarahaririwe n'abarundi bose. Ayo masezerano amaze gushika ico cegeranyo kimaze gushikirizwa n'umugwi mpanuzwa jambo yarahaririwe n'abarundi bose, abakozi mu mashuri, abasirikare mu ntara, mu makomine, mu bihebeye Imana, eka no mu barundi bari mu mahanga. Niho rero itariki 5 Ruhuma 1991 bacaye bayemeza ku bice 89% kw'ijana. Ari naco gituma nyene cubahiro gushika uno munsi ku mwaka itariki 5 Ruhuma twama twitaba ako kamo ko
ariko nyene icubahiro muribuka no mu ijambo mwaraye mushikirije ubumwe